What's up, my beautiful people? My name is SP. This is the mayor of people. Guys, uyu munsi hari akantu ngira ndabereke. Ahantu natembereye nashaka ndabereke. Since ko nza kugerageza kuhabona hose ariko nshaka ndahabereke. Ni kuvuga ikintu cya mbere ngira ndabereke ngaha kiza kubatangaza. Murana kajya akantu kanditse ohaku. Ngira ndabereke HUAWEI. Iyi ni office ya HUAWEI. Ni kuvuga ngaha niyo ayo ma HUAWEI yanyu muri ko murandabisha aba azanwa ahejeje kuba designed canke se iyo batoye nka HUAWEI nshasha bayizana ngaha. Ni kuvuga hariho n'icicaro ciyande cha Airtel murabizi ni international. You see Airtel here, ngiyi ngaha Airtel nayo murabizi ni umuhora uri international. I'm sorry, camera is disturbing me. So guys, ngaha inyuma yanje since ko nshobora kuhashika reka ndabe ko ndahashika, hariyo office ya Google. Ngira ndabajane kuri office ya Google. Just stay with me. Iyi ni HUAWEI ndaberetse murayibona. Ijya nayo nuko iri kure, ni Airtel, office ya Airtel. Reka rero ndabajane kuri Google, kuri head office. Mugendane nanje ndabashikane kuri Google head office. Just be with me ahinge gato. So guys, nta kintu na kimwe ntazobazanira. Nari nabapromisinze ko ngira ndabereke office ya Google. Ni kuvuga aburya hari ikintu abantu benshi usanga badatahura, bakabona bakoresha nka Google, Facebook, WhatsApp, Twitter, ariyo X, n'izindi mbuga nka za YouTube, bakibaza ko ari ibintu just biba biri online gusa, bitagira iyo byagiye bizanana canke iyo byagiye biva. Biba bifise iyo biva, ni nka kurya uvuga ati ishure kanaka rifise riri aha naha. Nibi rero biba bifise iyo byaje biva. Naberetse aho HUAWEI isanzwe ikorera. Ngaha hakorera ibintu byinshi dusanzwe dukoresha mu buzima busanzwe. Niyi ni company sinzi ndaza kuraba izina ryayo nzoribabwira, ariko nayo nyene ni company bya online musanzwe muzi. So reka rero ngerageze ndabereke Google. Let's go. Google ndibaza murayibona iri mwibi building. Nagerageje guca inyuma kuko umusekirite yambwiye ati ntuce mu irembo kuko baragusaba ikarata yo kuza kuvizita ngaha, canke se barakubaza ni appointment canke se rendezvous ufise. Nkuko mubibona rero nashikiriye Google. Nashikiriye Google since ko muyibona, sinayishikiriye computer ariko ndagerageza kuzuminga ndabereke. Guys, ikintu ndabasaba making sure ko wagize subscribe kuri Mary of People, nyamba utaragira subscribe. Hanyuma kandi wongere making sure ko nyamba ufise umwanya uduha aka like. Iyo ni urabona Google, inzu ya Google ni kuvuga ihera ngaha. Murabe office ya Google ihera ngaho ikagenda, murayibona hariya ni kure. Hari ikindi kintu ngira ndabereke rero, nababwiye mugumane nanje. Hari ikindi kintu aha ndabereka ama office menshi. Ni kuvuga ngaha ngira ndabereke iyindi office
HP. HP ni kuvuga ajya ma computers ya HP canke ya HP musanzwe muyazi abasanzwe bakoresha computer. Ni kuvuga nzogerageza kugaruka ngaha mfise uruhusha rwo kwinjira neza, mbaze utubazo tumwe na tumwe. Murabona mu nyubakwa za Google ninjiyeyo ndagezeyo. Aha, voilà, murani inyubakwa za Google ngizo ngaho inyuma. Hariya hirya murabona hariya hariyo HP. Uru n'uruganda rwa HP. Iyi ni head office. Iyi head office rero ifise aya marogo ifise, nta muntu nza kubona ndayabaza kubera umenga agomba gusa n'aya Tesla ukuntu, gusa nta muntu nza kubona ndayabaza. Ibyo nibigo bikomakomeye ngerageje kubereka, nibigo bidasanzwe. Guys, hariho umukozi n'umuntu yaje kuvizita muri Google, muramubona n'abazungu nabo baba baza kuvizita. Baba bafise utuntu baza kubazayo nko kwishura ama AI canke kuya designingisha. Hariho ikindi ki office ngaha, kijya ki office mubona canditseko soba ni sobuha ntumbaze. Naco nyene hariho ibintu bambwiye bya technology gikora bijanye n'ama AI no kurinda ama AI n'ibiki kuya controllinga. Rero guys, ukaba wakunze iyi video canke iyi nkuru ndabasharinze, please gira like, na bikunze ugire na share, canke na comment inyamba ataco bigutakariza umwanya. As I'm telling you always, my name is SB. This is Mary of People. Guys, keep supporting me. I really appreciate all those people who are commenting on my posts, all those who already subscribed. Thank you so much. Ukaba utragira subscribe, make sure kwagize subscribed. Thank you so much, guys. Stay with me. I love you so much.